Abanya-Uganda biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka, amatora aba buri gihe uko imyaka 5 irangiye. Prezida w'ico gihugu Yoweri Museveni ariko arayahiganwamwo aho yipfuza iyindi manda inyuma y'imyaka 40 amaze ku butegetsi bw'ico gihugu dusangiye akarere ka EAC. Muri aya matora iyi ntebe y'umukuru w'igihugu iriko ihiganirwa n'abashika 8 ariko babiri gusa nibo bagaragara nk'abafise inguvu nyinshi. Prezida Museveni hamwe n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi akomeye muri ico gihugu Robert Kyagulanyi Ssentamu batazira Bobi Wine. Abahinga mu bya politiki y'akarere baramaze kwerekana ko n'ubundi aya matora ya 2026 Museveni afise amahirwe menshi yo kuyatahukana kuko yakosoye ikosa ryazwe kumwononera ko yaheruka. Yari yegereje ugwaruka rusanzwe rurenga ibice 75% by'abanya-Uganda bose. None Museveni w'imyaka 81 yabigenjeje gute ngo agumane ubutegetsi igihe kirekire? Hoho coba arico kingo ciwe cyanyuma. Nakaryo keza ko kuvuga amateka yamuranze kariwo. Guhera mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, Prezida Museveni yaratanguye ibikorwa byo kwiyamamaza aho yatembereye mu turere twose tw'igihugu asaba abanyagihugu kuzomuhunda amajwi kugira azobandanye kubarongora gushika mu 2031. Ku myaka yiwe 81 w'amavuko, General Museveni arafise inguvu ndetse mu nama akorera imbere y'abanyagihugu rimwe na rimwe ahora acishamwo agakubita pompage kugira abereke ko agifise inguvu. Hari n'igihe anyuzamwo akiruka. Ibanga Museveni akoresha ngo ubutegetsi bwiwe bumaze imyaka 40 budahungabanye risa n'iryayoberanye kuri benshi. Museveni yavutse tariki 15 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'1944. Yavukiye ahitwa Punga hahoze mu bwami bwa Mpororo. Yavukiye mu muryango w'aborozi b'inka kabuhariwe aho n'umuvyeyi wiwe yahoze mu gisirikare c'abakoroni b'abongereza bategeka ico gihugu. Yoweri Museveni yagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukize gato kuko se yari yaratomboje amenyana n'abazungu bituma yitandukanya n'abandi bavyeyi bo muri iyo myaka ya za 40. Kubera kuvukira muri uwo muryango byatumye Museveni ashobora gufata inzira y'amashure yahavuye arangiriza kuri Mbarara High School na Tare School. Ahejeje muri Tare School, Museveni yabandanirije muri kaminuza i Dar es Salaam muri Tanzania aho yize ibijanye n'ubutunzi ndetse n'ivya politiki. Yasozereye ivyo vyirwa mu mwaka w'1970 n'impamyabushobozi y'igice ca kabiri ca kaminuza. Yiga kuri kaminuza niho urugendo rwe rwa politiki rwatanguriye ugiye kubiraba. Muri iri shure, Prezida Museveni yihuje n'abandi banyeshure bashinga umugwi w'abanyeshure bahuje ivyiyumviro ku bijanye no gutabara Afrika yari yizizewe n'ubutegetsi bwa gisocialiste. Uwo mugwi witwa University Students Africa Revolutionary Front washinzwe mu 1967 bikavugwa ko Museveni yagize uruhara rukomeye mu ishingwa ryawo aho yanawutwaye imyaka yose yamaze kuri kaminuza. Bamwe mu bari muri uyo mugwi barimwo abanyeshure bakomoka mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Zambia, Malawi, Zimbabwe, Ethiopia, Sudan, Tanzania, Uganda n'ibindi. Iyo misore yari muri uyo mugwi ni imwe mu yafashe ya mbere mu gutanguza ingamba zo guhindura ubutegetsi mu bihugu bavamo, ivyatumye baza bararonka imyimenyerezo ya gisirikare. Museveni amaze kurangiza amashure yiwe mu 1970 yarasubiye muri Uganda. Mu 2021 muri Uganda haciye hatera imvururu aho Idi Amin Dada yatembagaje ubutegetsi bwa Milton Obote mu kwezi kwa mbere aho mu 71 nyene. Kuza ku butegetsi bwa Amin Dada byatumye abanyagihugu benshi bicwa abandi barahunga. Umwe muri abo benshi bahunze harimwo Yoweri Museveni yahunze asubira mu gihugu ca Tanzania yaramazemwo igihe kirekire yiga. Nk'impunzi Museveni yakoze imirimo itandukanye harimwo nko kwigisha muri Moshi Cooperative College aho muri Tanzania. Ku rundi ruhande, nk'umwe mu babaye mu mugwi uharanira impinduka z'igikenya muri Afrika, Museveni yaciye atangura umugambi wo kwiga uko azohora igihugu ciwe ca Uganda. Nuko mu mwaka w'1972 Museveni yararongoye igitero ca mbere cyo kugerageza guhiga ku butegetsi Idi Amin Dada. Ariko byagenze nabi cyane ibyatumye batsindwa bikomeye. Umwaka wakurikiye no kuvuga mu 2023 yashinze Front for National Salvation canke Fronasa ahurizamwo ugwaruka ruturuka mu bice bitandukanye bose ku mugambo umwe rudende wo guhirika Idi Amin bakabona kwishira no kwizana.
Uwo muhari wa Fronasa warafashijwe cyane na Tanzania mu gukuraho Amin Dada. Uyu yarabayeho mu gukandamiza abatavuga rumwe nawe hamwe no kwirukana abanyatanzania bari basanzwe baba i Uganda. Mu myaka 8 gusa Idi Amin Dada yamaze ku butegetsi, bivugwa ko abantu bagera ku 400 bishwe. Inyuma y'ikirikwa giwe, Prezida yahorako Milton Obote yaragarutse ku butegetsi, ariko kuri no ncuro bici mu matora rusange. Museveni yarase kwemera ko Obote yotwara, avuga ko ayo matora yari yibwe. Mu 1981 yaciye atanguza intambara mu buryo bukaze, maze inyuma y'imyaka 5 umuhari wiwe wa National Resistance Movement mu mfunyafunyo NRM ufata ubutegetsi, maze Museveni aba umukuru w'igihugu gutyo. Ashitse ku butegetsi, ubutunzi bwa Uganda bwatanguye kwiyongera buhoro buhoro, hanyuma mu myaka 10 yakurikiye igihugu ciyubaka ku rugero rudasanzwe. Abana baja mu mashure, igitigiri cabo ciyongereye inshuro 2 ugereranije nuko byahora, nayo ubwandu bw'ikiza nganda sida buragabanuka bitewe n'amahimiriza yatangujwe na Museveni ubwiwe. Ku myaka 40 rero amaze ku butegetsi, 2/3 vy'abanya-Uganda niwe mu prezida bazi. Benshi mbere baratanguye kwibaza ko azorinda shengera akiburiko, kuko atakimenyetso na kimwe agaragaza cyo gushaka kubuvako. Ubwiwe mu 1986 yivugiye ko ikibazo ca Afrika muri rusange na cyane cyane ca Uganda atari abanyagihugu, ahubwo ari abategetsi bashaka kumara igihe kinini ku butegetsi. Ariko mu 2005 ivyo yizera byarahindutse. Ibwirizwa shingiro ryarahinduwe, rifutwamwo igitigiri ntarengwa ca manda Prezida yemereye kumara ku butegetsi. Mu 2017 naho imyaka ntarengwa ku mukandida yiyamamariza kwa Prezida yarakuweho. Muri iki gihe rero Abanyeporitike ndetse n'abakurikiranira hafi ibibera muri Uganda baratanguye kwinuba Prezida Museveni ko ngo ahohotera abatavuga rumwe nawe, ndetse akabima n'akaryo ko guterera ivyiyumviro bitandukanye n'ivyiwe. Ikindi bamuhora nuko ashaje, ariko akababandanya kugira umuna w'ubutegetsi. Hamwe n'ivyo rero Museveni yizeye ko azotsinda n'imanda igira indwi. Mwijambo yashikirije abanya-Uganda mu gusozera umwaka wa 2025 yagize ati: Uganda ifise umutekano, nimugende mutora, NRM ntishobora guhagarikwa.